jewe naragowe Bikira Mariya mawe, jewe naragowe Mukama, imisi yose gantuze weya, urakenyeye uzohora untahira ku vy'ukuri pe, utatahaye amasaga Mukama, jewe nza kubigira ntega Bikira Mariya mawe. Wevyo uriko uravuga n'ibiki ngaho wewe? Sha Mutama we, nusomye nanje, somya nanje. Imisi yose urakenyeye uzohora untahira ko waborewe wewe, jewe ibintu nzobishoboraga Mukama. Ivyo uriko uravuga mu rugo rwanje we n'ibiki wewe? Uragahunga uhumye. Nawe uragahunguruka amenyo Mukama, jewe urashobora kuza untahirako, waborewe gantuze weya, imisi yose vy'ukuri pe wewe, ivyo ntavyo ngiye gusabirako jewe. Sha umviriza je ndakubarira, ja nokwereka jewe. Nkorako ndakoma induru wewe, bakuvana hano bakuboshesha aho wewe. Aranyishe Mukama, aramvunye ukuguru Bikira Mariya mawe, jewe ndabigenza gutega Mukama, ni muntabare Bikira Mariya mawe, ivyo n'ibikiganyoko biriko biraba ngaho, ni muntabare Mukama, kino kivagundu kiranyishe Bikira Mariya mawe. Nitwa Egide ndi kumwe nayo, bantazira One Day Bakame Comedian, unye nkaba mbarizwa muri Ikindi Media. Kubifuza kubona ibintu byacu bishasha, muje kuri channel yacu ya YouTube Ikindi Media, mufyonde sabone canke subscribe, ntimwibagire gufyonda agakengeri kugira ngo muronke ama notification yacu mashasha. Murakoze.